Abakunzi ba Amisho TV twizere ko mumeze neza aho muri hose nkuko mubibona ni Rossi presenter kuri micro ariko ndakwibutse utari bwa kuri subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere baza bararonka ibikorwa byacu ko bukiye ko bwije utibagiye gukora share ku bandi ku nshuti n'abagenzi kugira ngo nabo nyene mbashobore kuronka ivyiza dukunda kukuzanira hama utibagiye gukora like ndetse na comment ku vyiza uhejeje kuraba nuko bimeze. Rossi presenter kuri no mwanya twashimye kuja mu ntara ya Rumonge ahasanzwe hakorerwa ivyo kuroba ubona ko turi ku kiyaga Tanganyika twagerageje kurondera canke kugendera abarovyi ndetse wanashaka kugiye kuraba hariya inyuma urabona ko hariho abarovyi nkuko bama babikora ku kazi kabo reka tuyageze tureyage numwe muri bo hama dore tumenye vyinshi mu kazi kabo ndetse n'intambamye bagenda bahura nazo kugira ngo bashobore gushika hano bava mu mazi bashika hano tuvuga ko ari ku misenyi inyuma yaho babaraye mu mazi bariko barakora ibikorwa byabo vya misi yose nuko bimeze kurikirana jewe bosi njoo sama bosi nsawa umeze neza ngo tuyege gato. Yes nkuko mubibona rero uno murovyi numwe mu barovyi bakorera hano mu ntara ya Rumonge aturi kuri Tanganyika canke kiyaga Tanganyika twagerageje kubagendera kugira ngo tumenye vyinshi kuri bo eka tunamuramutse rero tumuhe nikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi hama mumenye vyinshi ni sawa. Ego na mahoro hama John Twaniyo nkuru Gilbert kaba nsanzwe nkora umwuga ujanye n'ikirovyi hano mu ntara ya Rumonge hama uburyo dukora twebwe turabarovyi tumaze mu minsi myinshi. Ubundi umuntu akumvirije hano arumva izina ryawe akumva kuri mu ntara ya Rumonge uri kurakora akazi k'uburovyi usanzwe uvuka je mvuka muri Zone Gitaza. Ariko Zone Gitaza ubundi muri no ntara nyene ya Rumonge. Ego umaze imyaka ingahe muri kano kazi kawe k'uburovyi? Maje imyaka ingana 12 ndi mu runo mwuga w'ikirovyi. Murayi mu mazi uno munsi turabona ko ni mu gitondo niho mukiva mu mazi. Ego twaraye mu mazi niho tukivayo. Ego hari ukuntu abantu bavuga ati ngo twaraye mu mazi ariko ngo twabuze kugira ngo muburi babigenze gute kugira ngo muronke mubigenjeje gute? Kubura ni ibintu kenshi bisika rimwe na rimwe no kuvuga ifi ni ibintu bigenda bitembera rero hari igihe umuntu ashobora guhagarara ahantu atafi zihari mugahagaze atakintu atafi zihari nta kintu ashobora kubaronka. Rero umuntu ahagaze ahantu atafi zihari nta kintu aronka kurazi kugira ngo wimbure uja kwimbura ahantu ibintu warimye mu gihe uvuga ati nuko bisanzwe biriho. Umenyeshwa n'iki canke mumenyeshwa n'iki ahasanzwe hari ifi canke aho zidahari? Sawa hama ikintu kitwe ko hari ifi nuko turava no ku musozi tukaduga harasoduga amazi ya Kongo canke mu mazi hano hagati na hagati canke amazi yani Burundi. Rero ikintu kikwereka ko hariho ifi urahagarara ugacana amatara maze kushiraka amatara ku mazi hari batazira gasaka hari batazira karovyo hari n'ivyo batazira ibirera. Rero ivyo byose bimenyetso vyerekana ko aho hantu hari ifi. Musanzwe mubayeho gute mu buzima bwo mu mazi intambamye muhura nazo ziba zimeze gute niki kintu ubona ko kinabagora iyo muri mu mazi? Sawa uburyo hano tubayeho turashima no muga dufise ariko rimwe na rimwe turagira intambamye mu buryo bwo kwibwa kuko rimwe na rimwe tubakona kwa twibwa n'abasuma batandukanye baje bitwaje ibigwanisho nk'inkoho n'ibindi. Rero iyo baje basohoka ibimashine bakiba amabeteri n'ibindi kandi kintu cyose umuntu abafise izo ntambamye dufise kenshi nizo zituma haba kubagwiza tunga bene bipe natwe bw'abarovyi bigatuma muri ico gatamwe mbo tuba tukironka kuko iyo maje ko batwiba cyo bituma akazi kacu gaca gahagarara. Abo babiba bakaza bitwaje bigwanisho muhurira nabo mu mazi hari yakure canke mu bamuhuriye hano nyene ku nkengera y'amazi nyene ku nkengera y'ikiyaga? Sawa abo batwiba duhurira hariya hano kuvuga ko umusuma nta adresse afise nakagwi k'abantu bagize akagokoja baribayiba nyene. Rero mu gihe baje ntushaka twe kwa tubimenya tunabaje dushaka nko mu ijoro baje n'ubwato bashaka bafise inkoho n'ibindi bintu kanaka bicira umuriro canke by'ubwicanyi. Rero yamaje ko baja bagufatiye k'inkoho icyo bwe cyose ujane urashobora kucukijana nuko bimeze. Yes iyo bamaze kubafatira hariya mu mazi bakabaka ivyo bikoresho byanyu ari byo ama machine atuma ubwo bwato bwanyu mu butembereza neza muraheza mukagaruka gute hano ku nkengera y'amazi? Sawa hama iyo bigenze uko sotinya gutabaja abasanzwe bari no ku musozi cyangwa gatabaza hirya no hino abagenzi tubamenyesha ingene twayibwe hama nyene imari
arasohotse aronka nk'ikindi gipe kivuye no ku musozi kikaza kikadutora canke mu gihe nyene imana yatosova ati ntari hafi turatabaza abajejwe ikirovyi abaserukira uburovyi hano mu Burundi hama nabo gatora ingene bagijya komite bakagira ugwegeranyo gwingena rero bwa tuza kudutora hariya nuko ye byatuma tuvayo ariko arashobora kuvuga ati hari nk'ibindi bipe biri hafi yacu bitayibwe mu gihe hari ibindi bipe biri hafi yacu tuza tubimenyesha twege twibwe canke tukaba telefone ngo bati turasigaye nka telefone nk'imwe hama bagacaza bakadugira nte bakadukwega tugatsa tuvayo muri ubwo buryo hari intambamyi zikunda kuba mu mazi ngo hari abarovyi bagize ikibazo ngo baguye mu mazi ngo bahwereye bapfuye ugasanga nuko byagenze kugira ngo murinde mugira ibibazo byo kugwa mu mazi bamwe bagapfa bikagenda gute nuko bigenze gute mu gihe dusanzwe tuzi ko mumenyereye kugenda mu mazi sawa hama ibyo ni ibintu byama byacu kenshi ariko kenshi ukunda kuba biba mu gihe avuye mu bintu by'umuyaga ni ukuvuga iyo hateye umuyaga mu kiyaga ikirere kica gihungabana hagaca habaye ibyo batazi uruzi maze gutera uruzi rero dusanga ubwato buca bugenda buyumbagirika maze kuyumbagirika usanga ari nk'umuntu agize agisida ukadusanga uyo muntu arasubiye guca agenda rero leta yarabiravye maze kubiraba irabona ko bokora ibintu kugira ngo umurovyi bagara ibintu vyo mukingira ariko twebwe abarovyi twavuga ati ntibifashe cane avyo nya bintu niyiboya mubona nambaye iyi niboya ikingira umuntu mu gihe umuntu akoroce kugira ngo mu gihe agiye ntiyihute kugenda hovyo kugira ngo warangene yigwanirira kugira ngo ashobore kuba avayo nuko rero nuko bigenda nka wewe ugize ikibazo ubwato bugahenuka ukoresheje kino kintu ashobora kuva ku birometero nka 10 ugashika no ku nkengera ego iboya nubwo yoba amashanga angana nka 5 ndayifise nta ngorane ndafise kugeragezwa nkigwanirira ikamfasha kugira ngo ndoge uganshika nkanda ahantu hari gipe kugira ngo ashobore kurokoka ari nubundi ubuhingo nasokoresha kugira ngo yoge mu gihe atafise kino ariko muga ntibufashe cyane kuko ushobora koga ukaruha muga ufise no mwambaro ari nyene wibo yadukoresha uyu uradufasha cyane mu gihe nasoka kwigwanirira kugira ngo ashobore kuba yovayo ariko muga twavuga ati nubwo biruko iyiboya hamwe ntifashe neza kuko twasanje n'icyumviro cyakomoca muri leta hamitse gisira mu ngiro no mu buryo kugira ngo bigende neza kugira ngo umurovyi yakingirwe ariko twasanze no boya nko kubona batafise ibiro byinshi nishobora kufatira mufashe neza hari abantu bavuga amajambo menshi ngo abantu b'abarovyi baba bafise imiti kugira ngo yo kubakingira mu mazi ibi nivyo oya ubwo no bubenshi imiti no kuvuga umuntu akingirwa n'Imana yonyene ntabwo akingirwa n'imiti ego bidakingiwe n'imiti nk'iyo y'abapfumu bavuga ngo bijya tuvuga ko ari kwizera barumenyi ngo uza gusanga iyo utanguye ivy'uburovyi hariho abaca bagira ibibazo ugasanga baguye mu mazi umwanya wari wo wose ngo ariko bajya abandi basanzwe bakoresha imiti ngo biranagorana kugira ngo bagire icyo kibazo novativyo no kubesha kimwe gusa no mwuga wacu ni umwuga uteza imbere abantu cyane haba ku baguzi atunga nitwe twega abarovyi ariko rero abantu usanga nk'abagizi ba nabi iyo nyati nakateye imbere bacagomba kugira ngo bakoresha ivy'amengetingeti kugira ngo ntimurobe muga nta miti habaye kugira ngo ikingire umurovyi cyangwa irinde umurovyi kandi ni nkuko zino kazi zacu harabikora mu bintu nyene nk'ivyo muvuze nabikora mu buryo bw'amasengesho bakoresha gusenga kandi abo nyene bakara batangorane nimwe byose bibaho ego muga nta buhinga buriho kugira ngo umurovyi agendane umuti kugira ngo umukingire abona ababeshi ego hariyo amajambo ariko aravugwa yuko muko murasabwa amabaje nivyo ego baje zirakenerwa kanatsinda n'ubu twari tuzifise ariko ngato turaba twabonye umengo baje ntatsifasha ku murovyi ego ntatsifasha ku murovyi kweli kubura umurovyi hariho benshi bafise ibipe vyabo ugasanga bakoresha mwebwe nk'abarovyi mbega birashika umurovyi akagira igipe ciwe nawe ego birashoboka kanatsinda hariho na benshi abarovyi bagiye baroba usanga barateye imbere bafise ibipe gwabo ubu yarabagwiza atunga mbere kanatsinda ubuye vyo kuroba bo banabihevye bo ubuye baci bakoresha ibipe gwabo ubuye nabo n'abapatron mu bandi ego niko bimeze nibaze ko twayaze byinshi hama
kumbura icyo wari wifuza gushikiriza imbere y'abakunzi ba Amisho TV canke n'abantu b'abarundi muri rusangi, hariho icyo utavuze muri bino twayaze, ariko ubundi wari wifuza yuko abarundi bo bimenya mu bijanye n'uburovyi niki? Je ndavye no mwuga wacu ni umwuga udufasha cyane, uradufasha muri byinshi kandi uratuma mu nshuti n'imiryango n'abagenzi turonka icyo tubafashisha nicyo twikenuza. Hama nk'icyo ndosaba ku bantu b'abajene b'abagabogabo canke urungano rw'abagabogabo ku giti cy'umwe wese, uyu mwuga vira n'umwuga mwiza wo gukora, ariko hariho ubundi buryo leta tujana yenda amategeko aturusha nka twebwe abarovyi aturusha cyane. Impamvu aturusha nk'ubuye leta iravuga ati turiho amafaranga kira ku kwezi, bakongera akatubwira ati turiho amafaranga y'amabaze, n'ibintu byinshi bigenda bigomberwa kugira ngo twende turiha. Rero tubona kumenya ibyo kuri twebwe abarovyi biravuna, tugiye kuranga muri kazoza ku bintu tunabigiye kubabija nk'amategeko akomoce kuri leta, twavuga ati nk'abarovyi tubiraba ku mwimbu twahora turonka tugiye kuzosubira inyuma cyane. Ego. Ibutsa abakunzi ba Amisho TV n'abarundi bose muri rusangi, izina ryawe twariko tuyaga nande? Mwayaga Niyo Nkuru Gilbert, yo mu ntara ya Rumonge. wo mu ntara ya Rumonge, muri zone Gitaza. Mba muri zone Gitaza. Yes, ivyaruko rero yari Niyo Nkuru Gilbert ava muri zone Gitaza, ariko ubundi ni muri ntara nyene ya Rumonge. Twari muri ntara ya Rumonge nyene, muri no ntara ubona ko twagerageje kuza guhiga abarovyi. Twaronse umwe tuyaga nawe kuvyerekeye uburovyi, ukuntu babayeho, mwamaze kumenya vyinshi, intambamyi bahura nazo, n'ukuntu baba batanguye umwuga wabo, n'ukuntu baronka ifi canke bakazibura. Hama yari Rossi presenter kuri micro, iyi ni Amisho TV. Ndakwibutse wewe utari bwakore subscribe uyikore kugira ngo ugire mu rutonde rw'abambere baronka ibikorwa vyacu, utibaye gukora like ndetse na comment, share ku nshuti n'abagenzi kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka ivyiza tuguhaye. Nuko mvuga ati bye bye, dusubire ku kindi kiganiro gikurikira. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Baringa mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.